jini yanjye Bostoni, iyi jini yanjye ndasubiyemo ati iyi jini yande Myama akira ino akira inwa ntayo unwa hageze ahantu wifuza no kwica. What? Bostoni, hageze aho wifuza no kwica umugenzi wawe. Birambabaje. Bostoni, birambabaje cyane. Mbega ibyo wagira ukore urashaka kubitahura neza? Mbega ubu uyu muntu ari kiziga hano byakunezera? Mbega urazi ibintu wagira wonone? Mbega ahantu turi urahabona hariho? Urabona ikibazo wagira uteza kubera wewe? Mbega urazi ikibazo wagira uteza hajya mu rugo wishe umugenzi? Bostoni, urashoboye kuba wumbabaza. Utumye ntakazi icyizere cyose naho nagufise ko umviriza kugeza umwanya n'isa. Ndakubwiye ngo ugenda umene ibintu byose, ugenda ugura iyindi ushyira ahatarahera, kuko yobimenya wobwize ikibazo kandi byokora kukikuramo. Umviriza, genda woze kino kirahure ucoze neza cyane ku buryo atakanwa gatoyi kagatose gasigaramo. Uranywa nyarutsa yihuta, nyarukuse gaha cyaho umuhe kandi ntutereke. Bostoni, kwiza igagano nakomanze barayizanye nawe komandira ni yawe. Wakomanze ni yanje? Okay, cara ngaho. Bostoni, ejo nakwigiye neza. Tirahure kukijanye. Musukire umusubirize uko yari imeze.
Behoho ko ntamubona ngaho ari Bonye agiye hariya sinzagiye. Okay. Washi. Nashi. Neze fresh. Genda shima kwe. Manze zana gatebe na. Zana gatebe. Baba hanyoheye. Sana kweli. ahantu ni oji Bafise wifi. none gasha ibaze ahantu hari inyoni ziguma zituririmbira akayaga nikose Reka. urumva ikintu cyose kimeze neza cyane Kose. Nico gituma ubona ndahakunda Jine shaka kujinja zawo. Ndafise. Ndashaka kujinja zawo bro. Ndabishaka. Myama uzozijya ntugira ikibazo nubu nuko munsi iri prenye mukampamagara ntaye nabiteguye ariko gusa binyeretse urukundo rwinshi kandi burya ntacyo ari maje kurondera connection wifi kugira ngo muratesha utuntu n'utundi muri utuntu n'utundi nanje burya niho nama nkorera bije bikorwa byose ubona ku telefone burya nicara hano aya wifi yaho irasa bwami Nashimye vraiment. Kutesha application amajiga ikiruka nk'uyu. Myama aha nzobazana umunsi umwe mubanze mubone inkoko bakaranga ndayibatuye Nje nakundira amazi. hari inkoko irarunze urumva iriko kira kintu cyose urumva uyiriye umubwira nk'uko mawino bora Nzoyumvira. umviriza rero nibaza ko ibyo dukora muhira mu bizi ni byinshi kandi bazi ko udukorwa dufise ari twishi reka tunyarutse kugira ngo dutahe muhira dutunganye ibyo muhira hama nk'abajama abantu b'abagenzi tukomeze kwiyagira twibereho neza mu mutuzo ntangere Mike yego umuhungu jamura kwe kumuhanura umujama wapi afise umwana mubi Myama ibyo nta kibazo nibaza ko tubandaniza muhira akanya ko karagenda uzibi kwa dufise ahubwo ni munyarutse munwe kugira ngo tugende nitwo haba gende
Mike. Ibe. Neza. Ewa, ndabona umeze neza kwiki. Mike. Oui. Sana uri kurabindisha. Yego. Nakuravya ibintu bitagenda neza. Ibe, je naza ko wayibonye gute? Je nakuteraniye. Nta kamurari ufise. Usinzi igituma kandi usikwenda kumenyera urabizi. Wazi ko ndakuzi. Ngenda mwibarabara fata uri ku telefone ugenda uratwengeramo mwibarabara nawe rero no munsi. Nakubonye ko ibintu bitandukanye rero kandi nk'abagenzi. Mugenzi wanjye. Cyase wombwize kibazo wombwira ukuri kibazo ufise. Ya wagwa. Biri gutega mzee. Semeze fresh. Ahora mzee. Temba pose nyene nibe. Chienzo yawe naye. Nayiranje ubwoba. Bro, amakuru y'imisi myinshi none mutaha. Aje ni meza Chris. Ewa, karibu kweli wali wana nampevye ndakiyewa. Man rega umwanya wawe uragoye. Sasa ewa, jeno kweli nari mpoze ngaha indindiriye nyene ko ncasubira ku majob kweli. Tena turabiza abantu twiga muri university n'ingorane bwo. Mzee, je nkiyari yaje narapapa byatanje navuga ati yewe ibi bintu nibiki no. Man je umwaka sije mbona ndagiye mu stage ntobore ndaki. Man, kwa nyandakise Myama. Man ndumuka kwere. Ko nkubisa surprise none bitugandika mzee. Man je siwe mwumviye ko buri ngabya cyajya kwibarabara. Aravuga ati man ndashaka gusanga Chris ari muhire. Abantu je nani mpoje kweli ari ngitaha mugabo nyene ndayimaza akanya gatoyi kweli. None fiksas. Fresh je ndashima nyene bana ko biri kose. Je nanje ndi bukebuke nyene sivye kirenga nyene. Bana niko bimeze niko bimeze. Mugabo nyene bukebuke bizoza. Ba Mike good. Hey. Mike fresh kweli jari nengo echo. Twa twagiye mu kigobe. Muta. Hajya hano ko numva ngo hameze neza kamuta. Nacho habaye. Jana maybe nenda hagiye ubwa mbere so jana hora numva Mike avuga. Ese turagiye cyane na Bostoni. Tugiye gutereshaje nagiye gutereshaje PS. Shop. Haja tinabonye hafise wifi nziza, nziza. Ibika sinabiriye uko ni Mike akunda kwaje avuze ko tuzosubirayo. Maybe hameze neza kugiti ciwanje. So, how is the situation of your friends, bro? It's continue to be bad, bro. Kubera iga man. Man, Mr. Boston always sinzi yakura ma trouble. I don't mind. Nibiki no. Ibintu nibiki man. Chris, it's long story. Man, numva ebana bimba baje. You know ikibas. You know abantu bashobora kuba tubana turi batatu. Yeah. Babizi the situation can continue to be good because kumusanga basi nyene je ntako nagerageza. Yeah. Ariko Boston man. Wapi ni umba ndananiwe. Ni man ko numengo ndiko ndamubona umengo n'umuntu ari ameze neza ebana. Ameze neza. Boston ujye ubona man. Muyo misihetse. This was last day. Jewe na ifise problem. Yeah. Ona uko school fees yari ameranye ndavuga ati ona naimba namaze mfise kibazo cha telefone na telefone ni yana nifise. Yeah. Ona Boston je navuga ati ndabura uburyo. Yego. Ubwo Myama ari hanze muri Grace Vidal Minerval. Yeah. Anje nikora kuri Boston. Chris. Man narakomye. None habaye. Narakomye. Kumubwira telefone yanje mbona avugana na girlfriend wanje gusa kuyiguha ngo nakwa telefone mbona avugana na girlfriend wanje ubongo byo ntibishoboka. Oh man. Girlfriend. Wallahi. Usumje umuntu mubana mu. Erega hajya man mukwiye kubana nk'aba brother. Reka tuje mu kigo. Tuje ngiye mu kigo. Man, jamtipe mbafise ushaka kuvugisha umuntu. Yarandabira hasi. Ko bananje ndamushoboye. Hey. Oya nawe ndazi ko hari day.
ndakibagiye kubwira uwo munsi nyene anyima telefone basi bloka acha kumwe ndamuha amavuta isi abajama baragwira kwe aho nani yo bari action verite kabisa si bya bintu urabizi gusa mugabo man kubana n'abantu biragoye biragoye yani cyo gituma jewe nahisemo kwibana ndito tubwira ngo nirinde ibibazo Chris abajama n'ingorane jama n'ingorane kwe chakwe uchukura ndosi kinukora Boston man wallahi simlaye tuzarenda kubwire moto urabizi baca umugani mu kirundi ngo iyo murundi aguheneye ntumuhenere ngo akwita ikiburanyo kiburanyo kwe ngo ndica rero wenda kwereke ni panga panguwa yakugiriye nabi kubita nawe nta maniga ufise genda umukubitisha byaragusumbye inguvu yoca gushishura ari wenyene genda mu maniga ubabyeti mubitira umuntu sindanahusha afite akanoneza imisi ndacyumviye agikosore genda huko nanje nzogufasha nje Fai kinoenda ukundi pakiada akunda maide yawe ntubizi nagiye Mike uya tuni ina nzigo yajya Mike afu Mike aramushigikiye basangiye ubukono yajya Mike na urumva Mike urabona ameze nk'umukuzi atashaka ngo abumvikanishe ariko wewe genda nyine upangure kibire pange cyabwo nzocica kya kibiro genda banze barushishure wewe banze barushire hasi amaniga nyine banze akora umuti non vipi sasa ngaho rero ni fresh nyine bantu mukemeze neza atagukosa man je kweri fresh sana njenje ugupitia kweri ana ndakuramutse abizi twabanye neza je ntakosa kweri bana rero je ngira sube azi hari abaragoye man basubireyo kweri ahubwo reka tunda naguherekeza ntakosa kweri ngamve guhigudusira bisimu kawaye man ngago sabura pitiyo wewe tuzovuga sio kigo no kigo Ibe je nibaza ko nta kibazo mfise rekada Mike oui bwiza kuri mugenzi je nabonye nafise kibazo kandi nabikubwiye bazi ko atari ko ndakutse wewe biri cyo kibazo mugenzi tukikemurira hamwe twese hama Iribe je nibaza ko nta kintu nakimwe wenda guhisha kuko umuntu w'umugenzi cyane urabizi twabanye muri byinshi twabanye mu bitandukanye nibaza ko uranzi ndakuzi uri umugenzi wa kera hama je vraiment kibazo kiriho vraiment kiriho urazi ko Myama na Bostoni tubana mu nzu nibaza ko bizi bajya bahungu je barampangayikishije cyane please uyu munsi njyanye sisinzira uyu munsi niko ndagenda mu barabara nzagushikiye wonja ntamenye naho naciye kubera iki ibibazo bagenda barantera nashe muhira shikira mu bibazo byose mbyukira mu bibazo dusohokera mu bibazo nibaza ko byandambiye by'ukuri siko ravuga niki by'ukuri aho bageze aho bashaka no kwicana bahanyurutswe narambiwe kugeza uyu mwanya singikeneye kubana nabo
Mike ibyiza nibi Ibyiza ni binye. Okay guys, muko twababwiye murabyiboneye ni muri Nyikigore Hotel nawe ushaka kuroma ibintu byiza guys nawe hasohokereza nabawe za muryango wala afite afite nziza afite ashya nziza afite chambre nziza si byonyine twaje ibyo nesha Ni hotel Nyikigore kwipave defo ya basketball aho twa kuri DPAye munsi y'ishuri Esperance nibaza ko muri benshi muhazi kandi turabaye karamufasha. Hano n'abandi bantu tuba tutahazi neza ushaka kubarondera uja ku website zabo ukandika Nyikigore Hotel ya Facebook ni Nyikigore Hotel, Instagram ni Nyikigore Hotel. Ushaka kandi kubarondera ku busobanuro burambuye ubahamagara kanimero kabo ngaho umunsi nambure ni 688 ubusa 23 ndashobora gusubiramo 688 ubusa 23 cyangwa abandi bantu tumbindi zitandukanye 68 00 23 22